wibuke kuva 2019 Ego. ngiheze ishure rya secondaire Ego. na 2020 narakora chaque fois ndose akanya nibwo ntabikora cyane. Ego. Ico gihe cyose nta mukiriya numwe nigeze ndonka. Wabishirahe? Byaca bija mu nzu muri Kabika. Oya sinabibika. Waramanitse. Cyashira muri salo. Canke haje umuntu akagikunda nkaca ndamugabira kado. Oh. Ntangwe gukora ihereni. Ndatanguye gukora kwa mahera ya mbere bashoreye. Amahera ya mbere wakoze ko nangahe? Yarayo 2000. Amahera ibihumbi 2. Amahera ibihumbi 2. Ico gihe ni 2020. Yego. Ucuvuga ati 20. Ucuvuga ati kwandi vya bintu biravamo frambo, biravamo agafaranga. Wabikundishijwe niki rero kugira wumve yuko uwo bikora nk'umwuga? Kwa mahera turayakeneye. Ego. Mugabo siyo dushira imbere. Shira imbere kwanza kubanza gukunda ivyo bintu. Vyitangire n'umutima wawe wose. Ego. Bikorane ishaka. Ego. Ni wubahuke utangure. Je nabwe urugendo rwanje. Je natanguye atanamahera nifiti. Tanguye nk'urunyuzi rwahuje vraiment sindo nabwo yagiye ari kure yago. Nifiti amahera 2000. Narugura 1500. Na ya 500 ya bwa bukroshe. Nivira no muri vire n'amaguru nje kubikora. Sije rero ndashitse muhira. Muri vire n'amaguru? Ego. Ugihugura urunyuzi rumwe nibwo uhereyeko. Na crochet hyper imwe. Ego. Kunoti y'ibihumbi 2. Ego. Uno munsi bikugize umu artiste akomeye. Ibaze. Tumenyereye bakoresha intuze ibintu vya kwira hejuru ugasanga hejuru bagize kwira abandi basize ko ubudede mugabo twe twahisemo gushirako igitenge antuka ivyo igitenge uzobona hake cyane habaho ahubwo nivyo binantanga dukoresha ya makol tugakoresha n'inyuzi tugaca dukoresha n'imashine nyene iponsa neza ibirato ngaha hama tugaca dushobora gukora iki kirato dukoresheje na ya matisi y'igitenge. Nirihe tandukaniro hagati ya ziya sakoshi ziva mu mahanga n'aya masakoshi mwebwe mwijishira? Reka baramutse cyane ndahengeshanya kudukurikirana uko bukeye nuko bwije. Mbega murameze neza? Amagara yanyu yifashe neza? Ku mufuko ho bimeze gute? Uno munsi n'undi munsi udasanzwe nkuko musanzwe bimenyereye ni BUJA Town TV ubugira kandi yongeye kwigarukira. Twatembereye aho twagiye gutemberera bamwe mu bajene bariko barakora ibikorwa bitamenyerewe cyane mu gisagara ca Bujumbura. Nta handi twagiye turacani mu gisagara ca Bujumbura nyene, ariko mu gisagara ca Bujumbura hariko harakogwa ibintu tutari twitezeho. Ati ngo nibiki? Twatembereye intore art, bamwe mu bantu bariko barakora ibintu novuga ati vy'ubugenegene mu bitandukanye, haba kujisha ibiseke, ibisimbo, gukora ibirato, amasakoshi amwe y'amavaburaya. Uno munsi tuyasanga mu gihugu cacu. Uno munsi akogwa n'iminwe y'abana b'igihugu kugira abagirene biteze imbere baronke frambo. Rero twabatembereye uno munsi batuyagire urugendo rwabo muri rusange uko gwifashe ingene babitanguye. Mbega birabinjirizaho, mbega birababeshejeho, birabatunze, bahagaze gute? Reka mugumane natwe mukanya nkuko natembere kandi nzoguma ntembera ku bwanyu, tubashikire tubabaze uko babigenza nuko babitanguye, frambo ibibinjiriza akamaro bibamariye muri rusange. Ni mugumane natwe turi kumwe. Aya nkuko rero nari mpejeje kubibabwira no kubamenyesha igihe nari ntanguye ikiganiro nababwiye uko twishikiye mu intore art, ibintu bitaba bimenyerewe cyane mu gisagara ca Bujumbura na cane ibintu vy'ubugeni nk'ibi. Tubabwiye ati inkoko, tukabwira ibiseke canke ibisimbo, tukabwira imikuza, tukabwira amashugwe akoze mu buryo novuga ati mu buryo kama. Twashitse rero mu ntore art mu gisagara ca Bujumbura neza aho bita mu Gasekebuye, ni bitamenyerewe. Uno munsi rero twagendeye novuga ni nkishira hamwe ry'abagize intore art, aho twashoboye kugirwa amahirwe turaronka umwe mu bakorana. Reka tukuramutse cyane mwigeme canke madame canke mukenyezi. Murakoze cyane.
ego amazina yanje nkaba nitwa Kantore Desire akaba ari je ndongoye ishirahamwe rya Intore Arts ego tukaba duhingura ibisharizo bitandukanye ibisharizo vyaho tubaye ego ndetse no ku mubiri amabiju atandukanye dukora ibintu byinshi bitandukanye vraiment ego Desire Kantore kumenga iryo zina ni ry'abagabo oya ni rya bose gusa ni bake abakobwa ni bake bagitwa mugabo arahari ego Kantore kubera iki kwita uruganda rwanyu Intore Arts icimvira icuge tugite Intore aho ryavuye je natanguye ndabikora ndi jenyene mu nyuma nza guhura n'abandi bagenzi banje basanzwe bakora ego hama ndababwira ati je mugabo ndafise izina kandi rimazemo igihe kitari gito ego turashobora kuryubakirako canke turondera irindi turavyumvikana banyemera ati nta kibazo reka tugire iryo nyene risona neza tuca tuhitamo kwitwa Intore Arts ego Intore Arts ubwo ntirivuye muri Kantore ego niho rivuye muri Kantore ego ni ibihangano vyiza ni ibikorwa mvambwenge vyiza nkunda gukunda cane kenshi mba nkunda mu kubaza umuntu urugendo rw'ubuzima mu gushika ku bikorwa aho yihangira ibikorwa n'imirimo ndakunda kumubaza cane gose ku buto bwiwe ubuto bwanyu uri umwana wo mu gisagara ca Bujumbura uri umunyagisagara uri Toto Town ntiwakuze ujisha ariko uno musi urajisha uno musi uri mw'ishirahamwe bita Intore Art aho mukora ibikorwa bitandukanye mvabwenge wanashima ibijishano muri rusange nka byose nivyo mwikorera ubuto bwanyu bwari bumeze gute muri rusange murakoze cyane jewe amavuko yanjye saba mu gisagara cya Bujumbura mugabo aho nakuriye ruguru ntitwigeze tujisha gusa hari utuntu twagira turi abana hari ubuntu twashikura mu vyatsi bita amashinge tukabubrikora tukagira akantu ngo bita ngo agasahani mugabo ukabunyuranya ukabona uratoya akantu mugabo utabona ivyo urimwo nyene c'est juste kwisamiza gusa kandi ukagaheza ukagenda ukakamanika no muri saro mu nzu kagashariza nyene kakabera ego ivyo narabikoze nko muri 5 6 ans 7 ans mugabo nyene kwisamiza gusa atana na kimwe ubona uri kuragira bon ko nagenda ndakura uko umwana agenda arakura niko agenda ahindura ibintu ahindura imikino ego ntabwo nabibandanije hama ndaheza nyuma y'imyaka mike ndabandaniza amashuri ngaha mu gisagara ca Bujumbura rero nza kuvyibuka mpejeje ishure rya secondaire nza kwibuka ibintu nahora nkora ndi umwana ndiko ndabikora rero ndavyibuka nimvira none no bihera hehe no bitangura gute ego hacaba umuntu twabana umukobwa twabana cyambwiye abona ibintu ndiko ndagira nafashe ujya mufuko wigunira n'uduti ndiko ndanyuranye inyuzi cyambwiye ngo vyikuragira nibiki nanje ntavyonze ntijuse shaka gukora akantu nagiratse ngo basi ureka basi ngo ndakore ingene ngo batangura kujisha inkoko ntisawa nyereka acaranyeka ingene debi ingene batangura inkoko hama nanje ca ndabandanya ndajisha mbona nkoza akantu keza wanashima ivyo yanyeretse sivyo nabandanije we yanyeretse inkoko ego inkoko narejishije ndayimara mugabo mu nyuma canigira mu bindi vya decor n'amadese nirondereye jewe nyene atigeza nanyereka wowe yanyeretse intango gusa acarigira nta bindi bintu yose kunyereka mu nyuma cangira iyo courage ndarondera ntira telefone nari mfise ngeze ishure ntira telefone kugira ngo ndondere ku ma YouTube ndabe utudese dutandukanye mugabo nyene nka ako kadese mbonye nkagerageza kugahindura kandi kantu nkavuga ati umuntu yaragikoze mugabo reka nanje shiremo akandi kantu nimba yagize iyi couleur reka nanje ngira iyindi donc muri jewe naguma numva nohindura ikintu kana naguma numva umenga ivyo wakoze ni jewe nyene ndabikoze sica nkora nk'ico yakoze donc ndabandanya ndagisha utwo tuntu twa decor twanatanguriye ko n'ubu turahari mu nzu hajya mu gasikewe turahari
turahari kandi nabona ari twiza cyane nta n'umukiriya n'umwe nari mfise ariko kugaheza konyene nkabona ni keza gose narumva ryohewe cyane bikantuma binsunikira gukora ibindi bintu mu nyuma ca niyumvira ati mbe nk'ubu unye ubwo sinoshobora gukora kandi kantu gato y'umuntu yo kwambara apa yo gushariza ca niyumvira gukora ihereni naryo ego wow aho uracari muto nari nahejeje ishuri rya secondaire ko nakubwiye ko nkiri muto narabikora ivyo byo kwisamiza gusa nkaca ndabireka kubera sinabona iyo biriko biraja kumva uri ruguru ucibireka nyene ntavyibona ivyo urimwo ariko rero maze guheza ishure naciye ndabifata au sérieux ndabikora ntangura kujisha gusa hari umwaka umwe nameze nk'ubihagarika gato kwa nari natangura université yego mugabo 2021 yego ndavuga ati je ngo mesubire muri ibi bintu ko narumva nta bakiriya irevwe nari mfise mugabo narumva ikintu kibira muri je kimbwa ati ibi bintu bibandanye ndabibandanya caninjira mu byo gukora amahereni ivyo vyose rero sinashobora kubona umuntu numwe ndabibaza sinabona ati mbega nobaza nde ninde yoshobora kumpa umuco w'ibi bintu no kuraho urunyuzi no kuriki mugabo canirimvira ati mbe nk'ubu unye rondera karto ikomeye nkayikata nkarondera n'unyuzi ubwo sinoshobora gukira akantu k'agahereni ndavyiyumvira uko nabonye umuntu aryambaye ndimvira nk'ukuntu ryakozwe umva nawe nyene yumva yaraguze ntazi iyo ryakorewe rero umunsi umwe ndagenda muri ville ndarondeza inyuzi ndabura pe n'umuntu nasanze adanaza ibintu vy'amahereni arankakumbwira iyo babigurira ndamara ukwezi kose ndondera ibikoresho kurayereranye none ibikoresho vy'amahereni mushaka fanja muri ville ndondera bakambwira ati inyuzi zagute hari inyuzi zitandukanye sinashobora kubona urunyuzi rwo rwose nokoresha uru runyuzi rw'urwo kugira ndarutora naramaze nk'ukwezi kose ngenda ntazi iyo nkuru uru runyuzi musi umwe ca ndavumbura ahantu hari amakuru yose y'izi nyuzi ni wavyivumburiye ego ni jewe nyene nta muntu yigeze ahanyereye ego buke ca nabaza ati mbega utu tuntu natwo ari two tudukroshe ni twa tundi binjiza mu gutwi mbega natwo nodukurahe kugira ngo umuntu ashobore kwambara ikindi gikoresho rwari bene uru rushinge ayo ku rugogo vyari vyoroshe muri quartier nta namutokura urushinge urunye nari narumenyeye ko nari ndarukoresha nka bene ivyo vya decor rero maze gutora rero ugo runtuze maze gutora ahantu hari izi nyuzi ndatora na ya carton nefise abagenzi banje baba artiste bacapa baca baranyigisha barafasha gukata ntakoreshe ntikase n'ugwembe bagishwe ne bafata ugwembe mugabo nabo nyene badacana nabo nyene ntibatahura ivyo ndimwe bavuga ati ibi bintu ugomba ukore nibiki ntavyo tubona yego irevwe reka tukwereke ingene bakata mugabo ntitubona ivyo ugomba ugire ndamenya gukata iyo ntuzeye iyo carton mu nyuma ca ndafata nkaba narose rwa rushinge ko gakroshe ca nabaza uwo muntu adanaza amahereni muri ville kuri Paris none utu dukroshe no dukura hehe ngo je ndatudandaza mugabo acama kuri prix nyene y'umuntu agura kandi nawe ushaka kurangura byinshi nshaka kurangura byinshi ni sawa ndeme nubwo umbwira akamwe igihumbi ngenda kagura mugabo ntiyanzimvye cyane akampa agapera kamwe kuri 500 nkakagura hama ndakagura ndakora ihereni rya mbere ewe ndarishobora ndibuka nariguriwe mbere n'umuntu tubana mu nzu w'umukobwa yayambara je n'amahereni nambara nayo wari bwatangure kwambara nari ntoboye amatwi hama acaranshorera nibuka ko narigurishije amahera 2000 mu bisanzwe yandi mahereni ajya y'ivyuma gugwa ngahe ajya y'ivyuma ari de 5000 wewe uratanga ubwa mbere urigurishije 2000 ndarigurishije 2000 tukiraho nyene urumva ugo rugendo rwose waciyemo kuva mu bwana kuva mu buto n'iryari ubugeni wabufashe nk'umwuga wumva wo kubeshaho watangwe kuvyumva nk'umwuga ryari kuva iyo 2021 maze kudandaza ikintu ca mbere kubera kuva wibuke kuva 2019 ngiheze ishure rya secondaire
na 2020 narakora chaque fois ndose akanya nubwo ntabikora cyane ego ico gihe cyose nta mukiriya numwe nigeze ndonka wabishirahe byaca bija mu nzu muri kabika oya sinabibika waramanitse cyashira muri salo cyane haje umuntu akagikunda nkaca ndamugabira kado ntangwe gukora ihereni ndatanguye gukora kwa mahera ya mbere bashoreye amahera ya mbere wakoze ko nangahe yarayo 2000 amahera ibihumbi bibiri 2000 ico gihe ni 2020 yego ucuvuga ati 20 ucuvuga ati kwandi vya bintu biravamo frambo biravamo agafaranga wabikundishijwe niki rero kugira wumve yuko uwo bikora nk'umwuga nka wewe ikintu cyo nyene nabikundi cabinkundishije kubona honyene kumva ari ikintu nakoze n'amaboko yanje nkabona ni ciza je nyene ubwanje navuga ati ikintu ni ciza vraiment ni giza umva naje nyene nk'iryo bari kubona muwameme ntajyambaye nkaryoherwa mbonye umuntu yambaye ikintu nakoze juste kubona ukuntu byari byiza narumva binsunika gukora ibindi nubwo ntobona abakiriya mugabo ubone nabikoze ivyo byiza urugendo rwawe urarukoze uratanga kubona ko ubikoze uragize nte nabonye wambaye n'impeta ngaho bag mwabantu mwe muri ko muradukurikirana uyu mwigeme wacu sinzi ko ari umumama sinzi ko ari umukobwa ariko reka ndakwita umwigeme muri rusange afise ubuhinga izi ni hereni izi ni hereni yambaye n'impeta yikoreye n'amahereni ayo si n'amahereni nayo si n'amahereni Toto Town arajisha nk'ubuhinga usanzwe ukoresha muri make ndabizi yuko atakintu na kimwe kibura intambamye wowe ufite ibikoresho wowe ukoresha iminwe n'izihe ntambamye uhura nazo mu mwuga wawe cyangwa uri kurajisha cyangwa uri kurakora akazi kawe k'ubugenegene nk'aka intambamye ya mbere duhura nayo turabura ibikoresho bikwiye turabura ibikoresho bikwiye vya karite donc hari byo tubona hanze ukikumvira ibintu nzobironka gute bacupfa gukoresha nyene ivyo ubona ngaho nukuvuga ari ibikoresho nyene tudashobora kuronka iyindi ntambamye duhura nayo nuko abarundi badakunda ibintu bikorewe ngahe iwacu barabisuzugura bakagura amahera make cyane make ntidukunda ivy'iwacu rero ya ntavyo dukunda kandi abandi umukobwa nabanda gushorera amaherere naco ndabisaba français y'abahungu ranshorera yego nakajya ku Burundi niyo ziko kagura nuko ntambara bracelet yewe gaba uragerageza ntacikugira aku Burundi ntaco mfuma ngurira umugenzi yego ati rero ntidukunda ivy'iwacu sindatahura abarundi ukuntu badakunda ivy'iwabo mundi tusibi donc mu mutwe wabo baramaze gushika kumenga ibintu bivuye hanze y'igihugu nivyo bikomeye kurusha ivyo ngaho iwacu ariko ko natwe dukora ibintu bikomeye kandi vyiza cyane none nk'iri hereni rizopfa rihezega abantu b'Imana ryohera gute ahubwo kurambirwa ukabika mu nzu ukagura yandi c'est ça nishobora guhera rero niyo ngorane dukahanini dukunda kugira ariko nk'ubu iyo tugiriwe amashance ukaronka nk'umunyamahanga arakigura neza amahera meza cyane ku buryo utidoga ariko aho bigaruka ni hahandi umurundi amaze kugenda hanze y'igihugu agashikayo aca yifuza ivyo ngaho atabikunze akiri ngaha uko nyene bama baca babatelefona ati ngo ari umuntu yaje ngo ndugigira ariko akiri no kucikoza wapi oya atigeze acikoza barundi twisubire ivyo rero twebwe biri mu ntambamye mukunda guhura nazo atari ico nta zindi iyindi ntambamye duhura nayo mva niyo kuronka rumva amasoko hama ikindi naco abarundi abafite akantu k'ubunebwe hari igihe uvuga uti ndarose komande nini mugabo ukumva umuntu ati ndakwigishe ubanze wige ubimenye iki agakunda amahera cyane aho kubanza gukunda ibikorwa ni ukuvuga ugasanga niyo ariko ariga ibintu ugasanga avyiga akwega amaguru ku buryo iyo uronse nka komande nini uca usanga bikugoye kubera iki urabuza abantu bari karifiye muri ico gikorwa
niyo nindi ngorane usanga umuntu ahura nayo. Ego rero muri rusangi muratubwiye intambamye muhura nazo ariko uko bigenda kose muguma mwabikoze. Turabikora cyane gose. Uno munsi dufise ihangiro ryo gukora cyane tukiteza imbere kugira turonka amafaranga. Kantore sabwe hari umujene ngaha ari nka ruguru, hari umujene ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura, hari bamwe mu gwaruka bahejeje amashuri ko numvise warize university. Babonye uri kurakora ibintu nk'ibi ujisha usona ugura inyuzu giriki ngo warabuze ico ukora. Ibi bintu birimo amafaranga vyobeshaho umuntu. Ego urakoze cyane. Ibi bintu birashobora kubeshaho umuntu. Bisaba umutima wo kubikunda. Kandi iyo uri kurakora ibintu ntukora ego amahera turayakeneye. Mugabo siyo dushira imbere. Shira imbere kwanza kubanza gukunda ivyo bintu. Vyitangire n'umutima wawe wose. Bikorane ishaka. Ni wubahuke utangure. Je nabwiye urugendo rwanje. Je natanguye atanamahera nifitiye. Tanguye nk'urunyuzi rwahuje vraiment sindona gwiyaga ni kure yago. Nifitiye amahera 2000. Narugura 1500. Naya 500 ya bwa bukroshe. Nipfira no muri ville n'amaguru nje kubikora. Sije rero ndashitse muhira. Muri ville n'amaguru ugiye kugura urunyuzi rumwe ni guhereyeko na crochet ipere imwe ku noti y'ibihumbi 2000. Uno munsi bikugize umu artiste akomeye. Bamwe bakunda kuvuga ati ngo umuntu atera imbere ngo yahereye ku mahera menshi. Padito ivyo sindavyemera na gato. Sindavyemera kubera mu bisanze iyo ugomba gukora umugambi bihera mu vyiyumviro. Iyo ufise amahera ntiwiyumvira nukuri uzoshaka urabe. Iyo ufise amahera uriyumvira mugabo wiyumvira ico nyene kiri hafi. Ariko iyo utayafise wiyumvira kure. Urumvira uti mbega iki kintu nagikora nzogira kizocamwo nzogira success. Mbega bizogenda gute nzoriha ibiki n'ibiki. Donc ukiyumvira ibintu vyinshi. Nukuvuga ngo iyo ufise iciyumviro muri wewe amahera ayaba make ukabangana kose arashobora gutangura ico ciyumviro kagenda kiraguka. Kubera je ngifise ivyo biyumviro sine nibaza yuko hogera aho noshikana 10,000 canke 100,000. Ariko nabonye bikunda, nagize umwete wo kubandanya, nagize umwete wo kuguma nkora, nagize umwete wo kwiyumvira cyane. Wagize umwete ugira nishaka uno munsi bikugize uri uno munsi. Aho nkunda kuvuga cyane ati iyo umuntu yizeye Imana akagira n'amagara meza ategeza kuronka n'amafaranga kandi biranagukomeje gushika no munsi. No munsi amafaranga aho yaronkera urayaronkera no mu tuvuye mu bijishano. Sinzi ko navyo nyene bikiri bijishano canke ibishonano vyose. Tugiye mu masakoshi za sakoshi ahubwo nabonye isakoshi nza kugenda ntwaramwo ordinateur. Za sakoshi zo gutwaramwo udukoresho tubayabaye amatelefone amashargere akantu uba waguze nk'agaki muri ville. Izi sakoshi nko ku bantu baca bazisuzugura ngo nizi wacu ngo ntizikomeye ntizigizera. Nirihe tandukaniro hagati ya ziya sakoshi ziva mu mahanga n'aya masakoshi mwebwe mwijishira twereke nirihe tandukaniro? Itandukaniro rirahari cyane. Kubera zirya sakoshi ziva mu mahanga zirafise ukuntu iyo iriko irahera iravunguka ngaha mu mbavu canke ngaha munsi. Iravunguka irafise utuntu usanga tugenda turavungagurika kubera bijya bintu ze bijya bintu bakoramo nk'amaproduit chimique bashiramo nk'amaproduit chimique bien sûr. Urumva ariko iyi nitisi yahi wacu ni gitenge cyahi wacu. Urumva aha munsi hariyo iyo twita muse bisanzwe cyane no kugura nkaraba. Urashobora kugura ukaraba uretse ko gusa ishoneye ko udashobora ku urabona ko ari agasakoshi gakomeye. Kandi yo ikindi naco uzi yuko urashizemo n'ibintu ikagwa hasi ataco vyoba. Ntaco vyoba. Kandi ikindi naco urashobora niyo icafuye urashobora kuyimesa
atangorane nimwe ego ariko zijya anye ntizimeswa zirahanagura burya hajya ntizimeswa iyo yimeshe ahubwo itera ihera niko bimeze Ba- ariko baraduhe. ibinye ni bya bitenge dusaze tubimese turambaye ibitenge turabimese ntaco biba ahubwo biba byiza gusuma ego rero hariho itandukaniro cyane ego hari itandukaniro Ego. je nkeneye kumenya kubera iki kwiyumvira gukoresha igitenge ico cyumviro caje gute jewe musanze nakubwiye ko nkunda ibintu vyiza ndakunda igitenge kubera gifise amakuru meza ego gifise amakuru meza kandi aha muri Afrika abantu benshi barakunda intuze igitenge ego rero nico gituma nahisemo gukoresha igitenge kubera ni ciza ndagikunda ego kandi n'abigeme canke abamama aha muri Afrika barangwa n'ibitenge ngira bona yuko na logo yacu ni umumama afise igitenge ku mutwe umurundi kazi mwiza w'umunyafrika umunyafrika nivyo twashatse kwerekana muri ya ntumbero yo gukunda ivy'iwacu wiwi style gitenge ego tukiri aho nyene ndabona ibirato ego byo kwambara ntaragera ku birato n'ubuhe buhinga mukoresha rino shugwe mbona ngaha ryo shugwe iryo shugwe aya n'amashugwe iri ririmo n'ishugwe artificiel ariko n'ishugwe naturel dusanzwe tugikorera ego tuje muri izi nyuzi mu nyuzi nyene ego nubwo utarisanzemwo gusa isi iryo twe twakoze ni artificiel twakoze riri importe n'iryo twashizemo ariko dukora amashugwe dukoresheje aka kantu rero mw'abantu nizanyuzi nyene ababigeme bacu barafise ubuhinga ndetse nizanyuzi nyene dukoresha harimo ubudede dukoresha aribwo twakoresheje no ngaha izi ni zanyuzi ni ubu bwoko bw'izi nyuzi nibwo twakoresheje hariho kolo ya pistole nuko ntayizanye iri hajya anye dusanze dukoresha mu kugira dushobore gushira kuri iri dukore iyi vase ni cupa ajya amacupa avamwo 20 ajya asanzwe nyene ego urabona ko bayata ariko twe turayarekipera no mu ntumbero yo gukingira n'ibidukikije nyene tukayatora tukayahingura tukayashira ko izi nyuzi dukoresheje ya makol dukoresheje n'ubudede tugashobora gukoramo vase nziza ija mu ishugwe winjiye muri sala yawe ugasanga imeza yawe neza cyane shaka kumenya nk'umurundi kazi w'umwigeme wari wese ahari yumve ukungene muri ndabite aba multitalent mufise impano nyinshi muri make ico kirato uno munsi ni kirato jewe ndabizi n'ibirato bizimvye bavyita ngo n'amapapa ni kamba mbiri bitwereke gatonya n'ubuhe buhinga mukoresha butandukanye n'irihe tandukaniro riri hagati y'ayandi mapapa dusanzwe tubona mu masoko hatandukanye nayo mwe mujisha ngaha ego kugira base abantu banabihurumbire bavuge ati tugiye kuraba ibitandukanye n'ivy'abandi urakoze cyane urabona iki kirato italo n'abandi bose novuga ko arizo bakoresha ubwo twe itandukaniro twabwe ko turakunda igitenge tumenyereye bakoresha intuze ibintu vya kwira hejuru ugasanga hejuru bagize kwira abandi basize ko ubudede mugabo twe twahisemo gushira ko igitenge antuka ivy'igitenge uzobona hake cyane habaho ahubwo nivyo binantanga tuje dukoresha ya makol tugakoresha n'inyuzi tugaca dukoresha n'imashine nyene iponsa neza ibi birato ngaha hama tugaca dushobora gukora iki kirato dukoresheje na ya matisi y'igitenge neza cyane muri rusangi ibikorwa ibinda byita ibikorwa mvabwenge kubera ko iki ni igikorwa wiyumvira ugakora ugashaka ko kikubesha cyane gose ndazi ibi bintu wagiye kubikora kugira bigutungira umuryango kandi binakubesheho haba uno munsi canke binafashe n'igihugu muri rusange muri mu bariko baraterera iterambere ry'igihugu nkuko na nyene icubahiro umukuru w'igihugu wacu aguma avuga ati nitugerageze twihangira imirimo dukore ibikorwa by'amaboko y'iwacu wanashima duteza imbere n'igihugu uno munsi nk'impanuro wohereza nk'ugwaruka kubijanye
wanashima no gukunda ibikorwa. Ego. Ikigira kabiri kubijanye na frambu agafaranga kinjira. Ikigira gatatu kubijanye no kwiteza imbere. Nihe manuro hereje ugwaruka rugifise ya mentalite canke ya ngeso yo kudakunda gukora. Okay. Murakoze cyane. Ikintu je no hanura ugwaruka canke aba jeune. Ego. No babwira ati nibahaguruke. Bubahuke. Ivyo vyiyumviro barara bariyumvira nibagerageze babishire mu ngiro. Ego. Bareke kwiyumvira ngo nzotangura gukora ngo kubera ngo ndose 100,000 y'umutayi canke ngo 50,000. Ariko icimviro gito bafise. Nimba yumvira ati mbe nk'ubu norangura isashe y'ibitumbura. Nkunguka 200. Sinogenda duga bukebuke. Arashobora kuba yibaza ko ari cimviro cyo hasi. Mugabo uko nyene acumva natangura uko nyene agenda araduga nibareka ibintu by'amasoni nukuri nakubesha mu Burundi. Yego. Abantu b'abarundi turishima umekamenga nta nibokora ikintu icari cyo cyose. Ariko nibubahuke bakore bakura amaboko mu mpuzu cyane cyane ndavuga nti abakobwa nibo bakunda kubigaye. Uranaciye ko n'akarongo. Ego. Abakobwa bakura amaboko mu mpuzu bakore bareke kuba bibaza ngo badepanda ku bavyeyi canke ngo ku bakunzi babo ariko basohora ivyiyumviro vyabo kubera iciye bambe amafaranga siko gutera imbere. Ego. Iterambere ritangura mu vyiyumviro. Utangura ukiyumvira amahera yo gutangura ntushobora kuyabura kubera nibaze yuko nubwo woba uko woba umeze kose ntushobora kwiyumvira ikintu ukavuga uti je ntugombe ndira amahera basi dufate 10,000 basi yo gutangura iki kintu hama ngo ubura umuntu ayaguha vraiment. Rero nibubahuke batangure hama ivyo bintu kwanza babikunde kubera iyo uri gukora ikintu udakunda ucuba dessus ugacucika intege. Babikunde hama bagire courage bagire na vision bagire iyo bashaka gushika kuko niyo uri gukora ikintu udafise iyo ushaka gushika naho nyene uraba dessus. Bagire vision bamenye iyo bashaka gushika hanyuma bagire courage biyumvire n'ibindi bagire ama innovation ntibavuga ati okay ko naka ya adandaza amata aterekana nje kudandaza amata nibarondera kandi kantu kakabijya bashiraho batuma bantu baza. Nukuvuga ngo ivyo gukora muri iki gihugu birahari kandi biruzuye ariko sokre ihari umuntu wari we wese afise ikintu kimwe yisangije Imana yamushizemo arico twokwita innovation. Nk'ubu unye abantu bakora ibi bintu vya art barahari kandi ni benshi mugabo uzosanga umwe wese asaka agatushe yisangije wenyene. Urabona n'abadukorana uko ari batanu umwe wese afise agatushe kiwe personnel ata n'uwundi muntu bagasangiye. Nukuvuga ngo umuntu ibyo n'indi banga abantu batari bazi. Umuntu afise ikintu umuntu ari unique afise ikintu Imana yamuremanye wenye n'ubwiwe. Rero ico kintu gisesangure ugishireho uwo mugambi wawe muto wifuza gukora rondera akantu kakabijya ushireho apana gutrisha karondere muri wewe iyumvire ukore kandi ni wavyumvira ukabikora ugashira n'Imana imbere byose bizogenda neza uzotera imbere cyane. Ego. Impanuro nziza cyane kugwaruka. Uno munsi hari abantu biyumvira bakavuga ati jewe ngiye gukora bijya mfise kaminuza baca bansuzugura. Uno munsi batubwiye ati mbere benshi no mu bakobwa wanasurinye waciye n'akarongo uravuga ati nimwiyumvire mukore. Sivyo? Uno munsi abajene cyane cyane ni nka twese muri rusangi turafise ikibazo cyuko iyo twiza amashuri tukigaza kaminuza tutangura kuvuga ati jewe sinoja gukora bijya nkeneye kwicara mu biro nkeneye gukora. Ariko hari abantu benshi bafise inyota yo kuvyiga no kubikora bakabura aho bahera bakabura novuga ati abo bashigikira bafata mu mugongo. Uno munsi nka intore art imiryango iruguruye ku buryo uburi mujene canke ugwaruko wese yumva yifuza kwiteza imbere mu bikorwa mvabwenge nk'ibi gushona kujisha no kugirana mu bakira mukabigisha cyane mukabafasha kungene bo kwiteza imbere. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Novuga ko umuntu wese yoba avyifuza
arashobora kuturondera kuri nimero yacu ya Yego. WhatsApp canke perisanze ça Yego. dépend. Nimero yacu ni 61 137 314. Yego. Hama tukaronderana tukavugana tugapanga umwanya Yego. w'ingene twomwigisha nawe agashobora kwiteza imbere. Kubera natwe hari abadufashije sinogenda ntibagishira hamwe twita Ajamap Burundi. Ajamap Ego Burundi. Ego yaradufashije cyane mu kumenyekanisha ibyacu biciye mu ma exposition. Yego. Kubera twaraparticipe mu ma exposition menshi cyane ashoboka ngaha mu gisagara ca Bujumbura Neza cane. ndetse n'iza ruguru n'iz'Igitega. Wow. Ntibagiye n'iza EAC yabereye mu Buganda yabereye mu gihugu ca Tanzania i Dar es Salaam. Yego. Ivyo byose turabishima kubera Ajamap Burundi yadufashije kugera kure mu kumenyekanisha ibintu vyacu Yego. mu mafoire. Yego. Rero iyo ni imwe novuga ngo isanzwe ifasha abajene bafise impano bafise ivyo bakora mu kumenyekanisha ibintu vyabo. Rero n'undi waba yifuza akaba akorera muhira akaba atazi ingene yotangura kugaragara yotangura kuja mu mafoire atwegere tumwigishe twongere tumujane no muri Ajamap Burundi. Byose birashoboka kugira ngo ashobore nawe kwelargisa ibintu vyiwe. Neza cyane. Yego uno munsi tugana ku musozo wewe nka Kantore watanguye ibi bikorwa wanatubwiye yuko unatangura wagiye uracika intege muri byinshi. Yego. Gusa uno munsi uri mu bantu bamaze kugaragara uri mu bantu bamaze gukora bagatumirwa ahenshi hatandukanye. Ego. Icama cagoye abantu nk'intambamyi mu gihugu cacu no gukora ibintu yakoze akabona ko bisohoka amasoko murayaronka muyafise hehe atari ngaha mu Gasekebuye nihe aba bakeneye bosanga ibihangano vyanyu canke ibikorano vyanyu. Twebwe ivyo dusanzwe dukora novuga ahanyene aha ubona nico kibanza cacu nico dusanzwe dukoreramwo. Yego. Kubera muri ville ibibanza tugitangura vyari bizimvye vyari bigoye ingene dushobora kuja gufata amahisi yo gufata muri ville. Yego. Hama dushahitamo kuguma mu Gasekebuye kandi tubona abantu bamaze kumenyera. Hama ataraho naho turabipostinga ku ma statut. Yego. Inimero yacu niryo nyene navuze. Yego. Hama turafise n'ama page Instagram ni Intore Arts. Yego. Na Facebook. Ego aho hose turacisha ko ibi amaproduit yacu ivyo dukora bashobora kudusangako. Kandi ivyo mukora murabona ko bisohoka neza na frambu ikinjira. Bon kibazo bigaruka hahandi nyene ni kwa kuntu abarundi batarahurumbira cane gose. Ariko nk'ibintu vy'amabiju bariko barabikunda vraiment baradushorera. Amahene ni vraiment baradushorera. N'amasakoshi baratangwe kubikunda amasakoshi ariko Afrika barayadushorera vraiment. Turashima. Ego hanyuma mu gusozera hari abantu bakeneye no musi kubagana. Bakeneye kumenya aho mukorera nka Intore Arts. Ni mutange nyene amerekezo kugira abatabaronse ku telefone bace baza babagana mukorera he. Murakoze cyane. Dukorera kuri muri quartier Gasekebuye. Ni avenue Gasekebuye nyene numero 20. Tout juste ukidugana ikaburimbi rya Gasekebuye muri à droite uraduga ukarengana ahantu hari biro y'abapolisi n'utudrapo. Après nka 1 minute tugenda ushikira salon de beauté bita Umuco na Intore Arts biri kumwe hari ntuze ya vert. Impande yacu turi kumwe na pharmacie bitwa Benox ca winjira indani muri salon Umuco na Intore Arts tubona ibintu vyacu no dusanzwe dukorera. Yego murumva ko abahaye adresse nziza abafite abasheri arabahaye adresse turi no mu kwezi kwahariwe urukundo abakundana. Mbona hariyo na vyinshi vyiza ni mu barondere mu bagane ku kwezi kwa kabiri ntikuhere mutaragurira abasheri banyu. Mu gusozera reka ndagushimire. Murakoze cyane. Reka ndabashimire muri rusangi. Mwatwakiriye neza ku mwanya mwaduhaye. Ego reka nshimire muri rusangi abakunzi ba Intore Arts, abakiriya, abakunzi ba BUJA Town TV muri rusangi. Reka nshimire abarundi bose. Reka nshimire uwo wese afise ari mu ihangiro cyangwa umugambi wo kwiteza imbere. Ndanamutera n'intege
ntera intege abo bose bariko bariruka barondera amafaranga bashaka kuyaronka uno munsi udafise amafaranga nta buzima udafise amafaranga nta jambo no munsi udafise ibikorwa udafise ico ukora urasuzugurika no mu kibano niyo mpamvu nguma motive abantu atari n'abajene gusa abantu bose muri rusange n'imiryango irakeneye kubaho dukore cyane twiteze imbere reka nshimire abakoze iyo bishoboka hose kugira badukurikirane kuva ku ntango gushika ku mpera z'ikiganiro ndabipfuriza ibihe vyiza amagara meza n'amafaranga bye bye hasta la vista